nahura Kigali nari natwawe n'ibintu personnel mugabo urabona ko umunyamuziki yihisha rero mba naragiye ndihisha mugabo umva ntacoroshe umva amatelefone yari menshi twumvise kuri hano iruhande y'ivyo twarakubonye mu biganiro bimwe bitandukanye ego bimwe mu byari bikujanye yari ku ruhande rwa nyene muri persone mugabo navyo nzoba byari birimo mu byo gukora ibiganiro oya ari byarimo oya kameme iyo njyanwa na media tuwana ari kubibamenyesha sinogenda ntabibamenye kandi mwari kubibona sinayikora emission zibiri cyangwa zitatu cyangwa zine gusa byaba ari byinshi ndase uwo mugambi nzobamenyesha mugabo urumva nagiye muri personal issues hama ndazihejeje nimba babimenye gute babibwiranye gute nimba ari nde yambonye 2 weeks nagiye mardi passé nagarutse vendredi hariho amajambo atari make twagiye turumva beri yazimwe benyuze ibintu byuko yavuga ku ruhande rwanje ntiwazimye kuko narabonye kuri kurakora ku ruhande rwawe ukibona ry'amajambo niki yavuga ayo majambo namampura nayo kenshi hama sindatahura gushika numbe kuzima kugirana kuko uvuze ngo umuntu yazimye kandi umujeni waza ko umuntu azima apfuye niko niyumva niko ndabyumvira ahubwo ari kuvuga ati nta bikorwa byinshi uriko uraduha right bari kuvuga ati nta bikorwa byinshi uriko uraduha mugabo navyo nyine ibikorwa bizoza nukubera ofete biragoye mu Burundi umuziki ugira umwanya ni time umuziki n'umwanya muziki ni time yawe so ribaza ko ivyo bintu byo kuzima babikomeje ni Rwanda bibona amatemi disa mugabo twe ikindi naco si vyiza sinzi urumva je ndarespecta navuga gute ndarespecta avi y'umuntu hari ubivuga kubera asinyota yo kumva basi ibikorwa byanje byinshi mu mwanya muto hariho n'undi abivuga kubera imvo zindi ziwe ntazi nivyo akenshi iyo bavuze indirimbo baza ko ata imaze umunsi umwe nturakwira so ahubwo no kuraba neza kuri kote yabo bavuga ko razimye ikibazo ubu bafise bamfise ariko nako ego hari umukunzi yatwandikiye hey nitwa Queen hama nashaka kuramutsa Berry Music vraiment ndamufana sana mumbwirire aririmba bien sana hama aga featuring iwiwe hasabwiki hama naririmbe tumwumve merci featuring biravana n'umuntu turavugana turavuga urandondera tukayaga kubera si ibintu twoganira kuri telefone cyuba wavyumvise uramurondera hamwe mukaganira yongeye kandi aratubwira ati naturirimbire twumva mu kanya gato gusa mu kanya gato exactly turabikora ego hama bite ngaho muri BTV ugerageje kura ubuzima muri no mizi ko bamwe bavuga ngo buragoye wowe n'amahoro ni sawa byose ubuzima busanzwe bugoye amusi ubuzima buzigera bworo biracamwo bigasubira bikanka so genda byakira uko ibintu byose ikintu cyose genda cyakira uko nyene kuko Imana iba yagipanze imbere yuko jewe mbaho nta bintu wapi ego Berry Music twarabonye poste za ngo gospel tuhaye makuru Dani bayibonye turayibonye iraheze none since ntawizi ariko mu minsi mike cyane iheze twaragerageje gutelefona usanze ari muri team ya management yawe yatuganiriza ati uyu mwaka Berry Music mwitege gospel gusa uyu mwaka byaba biheranye niyo nyene biraheze bizovana inspiration mugabo urumva kubera ibihe bigoye ndigeze gucamo numvise no sori indirimbo girashima Imana wow kubera nkwiye kure
kameme igihe cyose ifoko twibuka ko Imana ari nkuru ibyo dusamo byose iratuba hafi katurindana n'uyu munsi turacari bazima ino ndirimbo rero very music iducishirize ko gato agaparti gato no kunzi yumve akaji kawe hamasa tuvuga itarike kuri ino ndirimbo kama jana niliamka na leo tena umenipa kuamka kama jana niliamka na leo tena umenipa kuamka ni neema yako ni upendo wako ni neema yako ni faraja kwangu hari benshi batakiri kwisi hari benshi batidegembya we waraje unditekembya nashukuru mi papa sana and anytime when I try to give up unaniinua na shine and anytime when I try to give up unaniinua na shine baba 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 nani anafanana nawe baba 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 asante kwa yote yawe wow music ino ndirimbo n'ubuhe butumwa buri muri yo ni iki washatse gutanga mu bafansi bacu ni indirimbo nubwo ya mbere ndirimbe yari nyerekeye gato ni en general ubuzima bw'abantu benshi ari Bujumbura cyane abaririmbye so nayiririmbye like nayanditse ndi mu bihe nyene donc ni indirimbo wanditse kuva kera iramaze igihe yanditse ça fait 6 months 6 mois so nayanditse kuva kera hama ngiye kuyisohora ubu navuze ibintu biba ku bantu presque bose abesi baragoye kubana nabo mutumbiye kwanu kamwe yumva umengo yo kugwanya ibihe byawe byose nibyo en general nabiririmbiye abaririmbye bagenzanje nanje ndimo kubera barabizi ingwano tugwana bien sûr bite ndi Abel mu mutoyi uririmba neza none ubahe zoze kuramutsa Chemba mukanyosha wavyumvise uzoje kumuramutsa mu kanyosha none acamenya azotumbera ndamufite ikiko na tuzokwandikire Sheri Sara azokubwira address voilà Beri ino ndirimbo ugereranije n'indirimbo nyinshi cyane umaze gusohora ino ndirimbo ivuze iki kuri wewe gitandukanye n'izindi ndirimbo zose izindi ni no izora ari commercial iyi naiso like ni nk'ubuzima bwanje ni nka byabaye mu buzima bwanje cyo cyatumye ndayisora cyo tumubona like na umva nabyutse hama ndayisohora kuko umva yari byari bindemereye then cyadabishira mu ndirimbo aje kigwanisho cyanjye imbere yuko ije habona hari ikintu wari uyiteze ko mbega cyo cyaramaze kuboneka ukuntu indirimbo yakiriwe mu bantu ukuntu yakiriwe niko bimeze no munsi canke birarengeye ukwiteka kwa si like bayakiriye neza comme toujours umugabo urumva n'indirimbo ntaniteze ko ikintu gisinda indirimbo ntiteze ko ikintu kinini kuko ni nasohoye muri jewe like urumva ndavuga ati reka naje ndabisangiza abandi uzobibona ndetse hari umuntu nk'ubu yafashe nka gwiwe ari muri ibyo bihe nyene nico nayisohoreye ahanini indirimbo nize challenge wahuye nazo kurategura ino ndirimbo ni byinshi bitatu gusa audio ngo nta challenge yatari nta challenge ya danger audio yaranyarutse kabisa ahubwo nagomba gusohora clip video ariko uburyo nashaka kubikoresha acamba kwizogora nyine nizatumye dayiso after since nateguye kuyisohora ubu kuyisohora ikindi gihe narose amara ya video sibyo hama
ayo mafaranga icayatwaye zari ngorane cyane umengo no isohora like no umengo no nkuyemwo ibyo mfise. Beri, kuva utanguye uno mwuga kuririmba ibintu bibiri gusa uzibutse n'uno munsi uvuga ati kavye ibintu mu buzima bwa ntajo nzigera nibagira vyarandyoheye. Irya mbere menyekana kaja kuri stage, irya mbere ari indirimbo imwe abantu bakitabira indirimbo yose. Wow. So navyo ati kumbe umva je nakuze bambwira ko kugira ufatishe imyaka umva bizofata imyaka nka 10 cyangwa 8. C'est vrai, sinatanguriye hajya nari maze igihe mugabo urumva novuga ko byanyarutse igihe bambwiye siko byabaye, kandi urumva n'ubu iyo ngiye kuri stage indirimbo zanje zose bakaziririmba bakazisubiramo urumva ni ikintu numva umengo atani imyaka 5 ndamara. So ni hatari ya icya kabiri no kuntu papa kiriho yakunda ku telefone ari mu kabari bari babuze indirimbo zanje. Umva n'abantu bose bicaranye tukavugana bose abantu bicaye akababwira ati uri mungu wanje mwambwamwe urumva mwe murafise abahungu baririmba umva ibyo sama marqué cyane. Hari umukunzi atwandikiye ni Queen mwene yigeze kutwandikira ati ndi Queen mumbwire vraiment nari nzi ko ijwi giwe barihindura muri studio mugasanze ari kurya nyene bon murashobora kudushiriramo tonight yiwe text mumbwire ko haje. Ofete hari ibintu byinshi biba novuga gute, hari ibintu byinshi biba muri carrière yacu mu muziki mu byo dukora cyane mu Burundi kubera deja mu Burundi nta sponsors tugira. So abantu iyo experience nayigize mu Rwanda kabisa. Umva ufite talent nyinshi uretse jewe talent nyinshi, abantu benshi bafite amatala birirwa barabiheba kubera abafite ibintu byinshi agomba gukora guhereza abantu baryoherwe, ariko ugasanga hari ahantu bipfiriye. Ufite bamwe mu Barundi si bose yumva umengo iyo shiramo ingufu cyane mu kuguca intege aho gutera intege. Rero urumva nizibaza ko ari defo dufise, sinzi ko ariko twavutse oya like ubumengo umuntu mwene wanyu naho yokora ibintu byagute nta value uwo muha, like nta value umva biraho tu. Mugabo urumva nka cyane buka ko bisaba kunzi benshi out barindiriye ibikorwa byanje. So that no, you know, I will never give up. Jamais. Yeah. Mumeze bon hama uwo muririmbyi turamukunda cyane, hama nabandanye yubaka izina natwe turi inyuma yiwe, kandi ikindi kweri arashoboye cyane ego cyane. Berry Music ni utamuzi wenyine muto twese twaramumenye. Ibintu duhura nabyo buri munsi. Nuno munsi Big Fizzo n'imyaka maze ari umuntu amugira ati nakometse. Voilà. Tugoshikira abantu bose umwanya umwe myaka inga ibita n'igice imike byatari sana umva ni mike kundi indirimbo seti mbatari 6 ni nkeya byatari ugira wemeza abarundi baragoye. Abarundi baragoye kugira umwemeze ko ari yo nzira yawe uri kurafata saba inguvu cyane. Ego Beri bibiri rero navyo byakubabara gushika no munsi wahuye navyo kabisa. Imana yarakoze kundengasha biriya bintu. Jewe nibaza ko sinavuga muri sense yo kubabara nta kitu kidambabaza. Birambabaza mugabo je ndabifata nka challenge. Kuko inye ari nk'umuntu angwanyije cyangwa abantu bangwanyije ndabifata nk'ishure. Ndavuga ata abanyigishije ikintu gituma negera kure cyangwa ndamwegera kure ntazavangirira nabi cyuva. Ndabifata nk'ishure tu byose. Nta kintu ndavuga ngo kimbabaza ngo kingumemwo, byose biranyigisha amenya uko mbandanya. Kuko ofete nta ikintu mama niho arabimbwira ati ikintu uzoshika ko coroshe kizomara umwanya muto. Iko rero je ndabifata misi yose. Kuko mfata ko ibintu byose bimbaye ko canke biriko birambago canke bizombago
Imana iba yabipanze imbere yo kuvuka we. Yes. So Ego. nta mpamvu yo kwikuganya cyangwa kugirana. Iyo tuvyutse tukagenda amaso yacu vyabona ivyo amatwi yumva biratwigisha cyane ruhande ko vyotugera canke bikatubabaza biratwigisha Berry Music wahora mu gihugu cy'u Rwanda ugeranije na domaine yawe yo kuririmba ni kiki kintu uvuga ati ndaratahanye vraiment narize ku bandi kuko abantu bose nubwo hari ikintu wabumurushije nawe hari ca kurusha ibintu bibiri rero wize mu Rwanda cyane mu gisata cy'uririmbo hari ikintu kimwe nize kandi ndabonye kabisa ko ataje dufise c'est dommage kubona ataje dufise bete bobo naho bo baba pingana naho je nawe twaba dupingana je ndi umunyamahanga barabiguhisha bakwereka ndavuga gutu bakwereka ko ari peace ari abantu umve famille ahubwo naho boba ejo yaturi inzu yiwe akwereka ko ari famille yiwe. Ce qui est différent de nous, umunyamahanga je ushaka gushira mugenzi wawe hasi umve umuhonyore umva umunyama c'est vrai ubuse ikibazo like canke ubufise impamvu ubushaka ivyo bintu ngira mugenzi wawe yoronka ugabo umunyamahanga nawe biguhagenda gusuzugura ati yaragera nta naho bazopfa bageze so birateye isoni quand même ababigira birateye isoni. Yego wumva ko utekaniwe mu bandanyi mubigira mugabo nico kintu nize kandi ko like internet iri imbere kuri twebwe mugabo iryo siko sagi wacu ni just ibihe igihugu caciyemo urumva nitwoja ku muvuduko kumwe n'abantu babandanyije biyubaka natwe urumva turi uburo niho turiko turiyubaka rero tuduga natwe tuzobishikira nico nta bindi nabonye baturusha vraiment ibindi byose nico kimwe natwe nibahumure vraiment abakundi habirenze kabisa habirenze Berry turacari mu ntango y'umwaka turi mu kwa gatatu uyu mwaka rero niki utekanya gw'abafana bawe umfise indirimbo umve nyinshi kandi uko nabipanze bigiye kugenda neza urumva sinovuga byose kubera urumva sindi Imana mugabo ko jewe nabipanze nuko nabisabye Imana bigiye kugenda neza byatari umva nta mwaka numwe uko ndavyiyumvira byari bwagenze nkuko bigiye kugenda neza cyane biri mu kurangiza agira akajambo ubwiye abafansi bacu nyene ari cubahamagara cyangwa cubasaba umwanya ni gwawe nasohoye indirimbo nshasha yo guhimbaza Imana yo gushima ivuga ku buzima bw'umuntu yitwa Mercy iri kuri YouTube channel yanje bagende bayirabe batarayiraba nayisohoye nta mwanya iramara ego babandaye badushigikira abatagira subscribe bagire subscribe abatari abona ku pages yanje biyabone Facebook Instagram ni Berry Music Instagram ni Berry Music 98 TikTok Berry Music hose Twitter Berry Music 7 hose ndiko umbe mubandaye mudushigikira ko turakeneye inguvu za ni mwebwe mwenyene dukontako ni mwebwe mwenyene abafana dukontako kuko dutamvye twirorera twohava dusanga twabihebye hari umukunzi atwandikiye ati Berry Music indirimbo yawe naho regenda irindiriye tuzobivugana turabe ko twokora gusa sizaho yabikuye mugabo tuzobivugana byari biri mu migambi rero oya sinabwa bipange mugabo usanga abona igicapa avuga ati abantu kabisa tuzobikora tuzovugana tubikore wow Berry turagushimiye cyane merci sana sheri sana BTV ndaye mudushigikira namandabibona marashigikira umuziki ndonde sana nuko atama wadahari na jembo numengo kuri televiziyo nimwe buhawa niko ndabibona jewe simbuze kuri bose turagushimiye cyane Berry kandi courage natwe turahari kugira ngo ibikorwa byawe tubishitse tubereza abafanzi babandanye bavyibonera
asante sana Imana ibayizagire bakunzi bacu yari B Live Show twari kumwe na jewe nshasha namwebwe ndabashimiye cyane bivuye ku mutima twakoranye neza ndashimiye Beri itaje ubutumire bwacu ndashimiye Claude muhinga bw'ivyuma yabikoze neza gose namwe na hedge bizoba bimeze neza cyane ndi kumwe na mugenzi wanje Ange Negrita tuzosura rero mubandanye mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi turahari kubwanyu merci.